bakunzi ba GITEGA-Ent TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze turi mu kiganiro ejo heza. Kiganiro ejo heza musanzwe mumenyereye yuko tugerageza kuvugana ku bijanye n'ibidukikije. Uno munsi twaronse amahigwe dufise umutumire twamusanze hasanzwe arangurira imirimo ariko ntabwo twamusanze kuri tere ngo atwereke ibijanye n'ibidukikije ukuntu asanzwe abikora ukuntu asanzwe abitunganya. Numuhinga birumvikana ku murongo biba bitoroshe na gatoyi ariko imbere ya byose reka tubasabe mwidondora. Ego murakoze cyane ndaramukije abari ko baratwumviriza ndabaramukije namwe. Jewe ndi NKURUNZIZA Gustave nkaba ndi umwigisha mushakashatsi muri Kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ahanyene mu Musanze. Ndi umuhinga mu bijanye n'ubuhinga bwo gutunganya ibidukikije cyane cyane amazi isuku n'isukura. Ego murakoze cyane kandi numva ari ibintu bikomeye gose ariko nk'umuhinga dutomboye akaba duhuye n'umuntu atubwira ku bidukikije. Mbega iyo umuntu ariko aravuga ku bidukikije gusa hari gihe kinatugora cyane gose ariko ibidukikije muri make niki? Ego ibidukikije ni ijambo ririmo ibintu byinshi cyane. Ibidukikije ni ibi bintu byose harimo ibifise ubuzima n'ibitabufise biri aha kwisi aha tubaye, hakongera hakajamwo n'ibituma ubuzima bubaho novuga nk'ubushuhe, amazi n'ibindi byinshi, imiyaga. Ivyo byose bija muco twita ibidukikije. Nkuko nabivuze harimwo ibifise ubuzima, mvuze ibifise ubuzima harimwo abantu, ibikoko, ibitegwa n'ibindi, ibiboneka n'ibitaboneka. Hakongera hakabamwo n'umugwi w'ibidafise ubuzima ahantu vuga nk'amabuye, ivu n'ibindi, ariko vyose bigahurira ku kintu kimwe co gutuma ubuzima bushoboka kw'isi. No kuvuga nk'abantu bakaronka nk'ivyatsi barya, imboga canke inyama n'ibindi, bigatuma ubuzima bukunda kw'isi kandi bugakunda ku rugezo atana kimwe gishobora kumara ikindi iyo hatagize ibindi biza konona. Umuntu abumvirije muri make ibidukikije n'ibi bintu byose tubona ngaha. Ego cyane, ibi byose nkuko n'iryo jambo ribivuga, ibidukikije ibi byose tubona bidukikije vyaba bifise ubuzima canke bitabufise. Mbega tutarinjira ngo tuvuge ngo ibidukikije niki n'ibindi, mbega uno munsi iyo tubonye hariho ihindagurika ry'ibihe, iyo tubonye hari biriko birahinduka ngahanye ngo uruzuba ngo imvura ntigwa kugihe n'ibiki haraho birafitaniye isano n'ukuntu ibidukikije biba biriko birabaho. Ego cyane, ibidukikije ngira ngo mwumvise nagerageje kubisigura mu majambo make cyane, sinzi yuko abatwumviriza bashoboye kubitegera, ariko ivyo bintu byose navuze vya bifise ubuzima canke bitabufise birafise ukuntu bitunganijwe ku buryo byose bigenda neza. Nimba ari kirya ikindi ntikikimare kubera hari ukuntu ico kiribwa kirondoka n'ingoga, nimba ari ivyo vy'imiyaga canke imvura ntibirenga urugero kugira vyononera ibindi, ivyo twita équilibre. Ariko rero muriko muravuga ihindagurika ry'ibihe n'ibindi bintu vyinshi tubona mw'iki gihe biravana n'ukuntu twebwe nyene dutuma iyo équilibre idasubira gushoboka. Iyo équilibre rero iyo yononekaye haca haza rero izo ngorane zose muriko muravuga zindagurika ry'ibihe, y'imvura igwa nabi, by'ubushuhe n'ibindi vyinshi, imyuzurira, hariho vyinshi cyane ngira ngo turaronka umwanya wo kubigarukako twisanzuye. Mu yandi majambo iyo ibidukikije bibayeho neza no kuvuga yaba umuntu yaba y'amazi byaba ibi byatsi, ukubaho neza kwabyo kugira ingaruka nziza kuri twese no kuri byose. Ego cyane, ibi bidukikije biri ngaha turi ku isi tubayeho twita nature, birafise ukuntu vyo nyene vyitunganije bikitunganya mw'iyo équilibre naturel, mwuko rugezo kimwe kimwe cose gifitiye akamaro ikindi kandi bitamaranye. Rero iyo bimeze neza nta ngorane nimwe yo habaye.
ariko ikibazo nuko cyane cyane umuntu niwe nzanye amazimwe agomba kubaho atubashe ibindi atabihaye agaciro atagaciraho ibindi ukamenga niwe kibirengeye ariko tubiravye neza siwe kibirengeye kuko aronona kandi byose bimugaruka ko iyo bimugarutse ko naho niwagira ibibazo kuruta mbere n'ibindi byose kuko ibindi byose birafise ukuntu bishobora kumenyera ukuntu bibaho nabi amakondisiyo mabi bikiyadapta ariko burya umuntu niwe biriko biragora cyane mw'iki gihe dusanzwe turiko turabona ibihe bibi cyane bitumwa nuko ibidukikije turiko turavyonona turiko turonona iyo equilibre byari bisanzwe bifise. Ego aho twariko tuvuga muri rusangi kugira kumbura bumva kino abariko barakurikira kino kiganiro bagira ivyo batahuye hariho ibitari bike nifuje kumenya muganda avuga ati tubice ko duke tuzoronka kajyo ko kuvyagura cyane mu biganiro vyacu bizokurikira kuko dufite urukurikirane rw'ibiganiro byinshi ariko umuntu ariko akurikira ikiganiro ejo heza amaze kumva ati pollution canke ingirano kononekara muri rusangi pollution ni iki bigenda gute canke ubwo nabanda gisiguye neza mu kirundi pollution mwo bidusigura gute nk'umuhinga. Ego ikirundi bwa mbere na mbere n'ururimi rukenye cyane amajambo yo gukoresha cyane muri by'ubuhinga mwibi by'igifundi pollution kononekara kw'ibidukikije bijanye n'ibikorwa biba biriko birakorerwa ngaha ku isi navuze equilibre urugezo ibinyabuzima canke bidafise ubuzima byategerezwa kuba biriko ngaha ku isi. Pollution rero canke iryo yononekara ni mu gihe habaye ibikorwa biza bituma urwo rugezo iyo equilibre idasubira kubaho iyo hatabaye iyo equilibre rero niho hacatangura kuvugwa pollution. Ibi rero bifata imigwi yose y'ibidukikije mu bidukikije tukunda kwigabura hanini mu migwi itatu isi amazi n'ikirere ariko aho hagaca habamwe ibinyabuzima n'ibindi bidafise ubuzima muga bidufitiye akamaro nk'ivu nk'amabuye n'ibindi rero iyo equilibre idakurikijwe kimwe cyose kirashikirwa mwombaza muti none iyo equilibre ibuzwa gukurikizwa niki ahanini n'ibikorwa by'abantu ibikorwa by'abantu ibi byo kugomba gutera imbere ku muvuduko muremure tutubashe ibindi bidukikije ngitangura navuze nti kimwe cyose kirafitiye akamaro ikindi bigaca bituma haba ubuzima butomoye bumeze neza ngaha ku isi. Twebwe rero abantu iyo dutanguye kwigira ibihangange tukabona yuko ibindi byose ari bitoya kuri twebwe bica bituma haza ingaruka mbi cyane ingaruka zituma iyo equilibre itakara yitakaye rero niho duca tuvuga pollution. Iyo equilibre rero ashobora gutakara haba ku isi mwivu le sol cyangwa igatakara mu mazi cyangwa igatakara mu kirere cyangwa washaka igatakara mu binyabuzima nk'ibikoko bito binini. Ego ku mpande zose irashobora gutakara kubera ibikorwa tuba turiko turakora ico rero nico muri make novuga twita pollution. Mbega none ivyo bikorwa nk'umuntu agerageje kudoma ko hari gihe ibikorwa bituma isi yononekara canke ibidukikije vyononekara abenshi babishira kuri ajya amahinguriro manini abajya abantu bafite amahinguriro manini mbega umuntu two kwita mutoyi nawe arashobora kugira uruhara mu iyononekara ry'isi akoze ibikorwa nk'ibi. Ego cyane iyononekara ry'isi canke y'ibidukikije nitwofatira kuri abo bafise ibintu binini gusa twese umwe wese n'umuntu umwe aronona isi ngomba ngire ko ntanga n'uturorero nk'ubu nka mu gihugu cacu turafise ingeso mbi yo kwituma kwibarabara mw'ishamba ahantu hose tubonye ntituje ahantu habigenewe nk'ubu nk'umuntu yitumye nk'impande y'uruzi canke y'umwonga ngiyamuca mwumva ko ayo mazi ubwo nyene aca yononekara acajamo imicafu iyo micafu icituma ibinyabuzima vyari mwayo mazi bigira ikibazo
ico ituma umuntu aza kuyanywa iyo uruzi rutemba ruja agira ikibazo. Ivyo rero nivyo twita pollution. Urumva yuko n'umuntu umwe ashobora kugira gutuma haba iyononekara ry'ibidukikije. Ariko rero umuntu umwe ntaheza ngo yonone ibingana n'iryo hinguriro nk'akarorero. N'ihinguriro naryone biravana n'urugero rigezeko n'inguvu iryo hinguriro rikoresha n'ivyo rikora. Ni ukuvuga uko ringana, kuko n'amahinguriro yose ntiyonona co kimwe. Hanyuma amahinguriro canke ivyo bindi bikorwa vyose vy'abantu vyonona bivanye n'ubwoko bw'ibikorwa biriko birakorwa. Ni ukuvuga rero nta n'umwe atonona, umwe wese yakoze ibintu bitajanye nuko vyategerezwa gukora aronona muga ku rugezo butandukanye. Ni ukuvuga yuko iyononekara ry'isi twese turashobora kurigiramwo uruhara, iyononekara ry'amazi, ibidukikije byose muri rusangi dushobora kubigiramwo uruhara cane gose, twese turabifisemwo uruhara.